rero tubwire ingene mwamenyanye muja no mu rukundo n'umusore Sal-G. Sal-G. Oh la la. Imana izajya imurinda aho yibereye hose. Ndamukunda, ndamuzirikana, ndamusengera. Kandi mfise isezerano yuko nzobandanya kurera umwana wacu nkaho nawe ahari. Yego. Turamukumbuye ariko nta kundi. Sal-G rero twamenyaniye i Gitega muri concert twari tuduzemo. Yari yayise No Love Concert. Yari gwiwe yari yaronse ubufasha ayitirira indirimbo yiwe No Love. Rero turaduga naba DJ H asigaye akorera ndamubona H kuri RFM naba Shani Queen. Rero bon just nari ndamuzi cyane Sal-G tuza kumenyanira muri concert mu hotel kwanza. Tumenyanira mu hoteli. Rero Sal-G yari umuhungu yitonda gose. Rero kubera mukuru wanje yari yaragiye Buraya nari narize imico yo kunywa itabi. Sal-G turi mu hoteli hari ahantu ku kabaraza nari nicaye. Araza aranyegera aransaba ati ndashobora kuza nicara tukaganira. Ndamubwira ati nta kibazo. Tena we msanii mkubwa tena. Umwemera. Nyene mablage je. Tambwira uratobye. Yarambwira ngo wangu nawe uririmba neza. Ndifuza ko tuzokorana ngo ariko ngo nashaka kuguhanura gato. Iryo tabi ntiri kubereye. Ntiri kubereye. Premièrement candamura ko yari rya mbere mbonye umusore w'umusani atanywa itabi. Atanywa inzoga kandi afite na courage yo gutanga impanuro nk'izo. Cyo cyambere cyaranshotse cyane. Biranshoka bon byaranyafexe si kunshoka byaranyafexe byatumye no mwiyinteresa ko. Hanyuma turakora akazi katujanye tuguma mu bugenzi muri iyo mwanya mu hoteli dutaha neza. Turahana ama contact akazaraza nyene muhira kundamutsa mu Nyakabiga. Bimwe nyene by'abasore baza kuresha biratangura birakomera. Imyaka 2 3 4 5 tuba turahawe kibondo. Ubundi Sal-G makunda imyaka 5. Yego. Simike. Yego. Ndi mu bantu baba baragize bakwe kubabona muri kumwe. Yego. Mu gisagara kimwe. Ntara ya Ngozi. Cyo gihe ntiyenze wari wibungenza. Sindavyibuka. Mu Ingozi nivyo. Twagiye kuramutsa umuryango wiwe no kumpresenta nivyo. Umuryango we hari ababi Gitega hari n'ababi Ingozi. Yego. Byaboneka ko ari urukundo ruryoshe cyane. Ubundi utarana tubandaniriza urugendo rwanyu biba bimeze gute gukundana umusani ku musanikazi? Je ntaco nabona ko kibangamye kuko ahubwo caranyubatse. Burya nibagiye no kuvuga mu bantu ntazokwibagira abanyubatse mu muziki Sal-G arimo. Arimo kuko yaramumwete yarama abantu ntegerezwa kumviriza. Donc akama focus yijwi ntegerezwa kwikoramo muri jewe kuko sinari bwafate nice vocal yanje cyo gihe. Yarampushinga cyane yaramimpanuro. Rero umwanya umwe twaraganira ibyo bakundana undi mwanya tukaganira ibyo kwandika indirimbo. Kandi rero yaranyemera ukuntu mfise ide zo kwandika. Yaraza yafise teme akambwira ngo yereka ngo uratse ndakwemera ngo chérie twandike ngofasha twandike ngo ndatanga ide na utange ide. Donc twara ba partenaire twara abagenzi. Twara abagenzi mu ncamake twabyumva kumwe ya. Murakundanye umwana aranabonetse muri iyo myaka 5. Niki catandukanije Miserika na Sal-G? Ntaca dutandukanije twarashwana tugasubirana bimwe nyene by'abakundana. Ntaca dutandukanije twatandukanijwe na circonstance y'ubuzima. Yaragwaye. Sinzi ko novyita sinzi ngo baramuroze sinzi ngo yaragwaye mu mutwe ariko
yaragize ikibazo c'ingwara yo mu mutwe. Abantu baraja ngaho barajajinga baravuga ngo bamwe yasaze kubera ibi abandi yasaze kubera ibi cyane cyane byinshi baramblaminga jewe donc bakavuga na cyane cyane muri ico gihe narindi mu Rwanda ko twasa n'abaviriye ino rimwe we yavuye ino ja muri Kenya nanje mvino nja mu Rwanda ngenda ntwaye ikibondo akazarandungikira amafaranga ari muri Kenya yo kwifashisha n'umwana akava muri Kenya akaza kundaba mu Rwanda. Rero ico gihe nanje muri hariya mu Rwanda nari mpuye na management ya Kiwundo bwa mbere ikirankoreye iyo ndirimbo so give me love. Abantu baravuga ko namutanze nk'ikimazi ego ndamara normalement umubiri muto ariko naronze hamwe yaho n'umuryango wanje nanje utangura kungirira impuhwe apana ko batangura kungirira impuhwe kuba ninjiye muri ico kibazo ariko hamwe batangura kwiyumvira ahubwo nanje ko mpava ngiramo kuko narabaye nk'umuntu yiyugarana hafi cyumwero cyose indya zansanga mu cumba umwana yari amaze igihe ubu yakuze yarakiri muto yararezwe na tante twabana mu nzu niwe muri yo insomene je cumba nari naranse gucugurura indya bazicisha mu idirisha y'intuzenye iyo ni periode naciyemwe abantu batamenye ndonda indya bakazizana ariko sinda nkafata vya biko 2 canke 3 bifata estoma kugira simfe kugira ngo ngarde ya force y'umwana kuko hamwe nopfa naje no bansize umwana gute nuko nyene naraciye mu bihe bigoye abantu rero bakanjajinga ibintu byinshi mugabo burya ntawo buza umuntu kuvuga iyo uzi ukuri kwiwawe n'Imana ikuzi komeza wiringira Imana irakuzi gutera imbere bizoza umwana azokura kandi nguyu yakuze umugabo ntaho yagiye ahari hose Imana iramubona nimba kiri muzima tuzosubira duhure nawe so that's why nk'abo bantu bavuze guco numva ko umenga umunsi umwe ico kintu bazocicuza hamwe basubiye kubona Sal-G agarutse akarera umwana wiwe naho je tuba tukiri kumwe kuko kumbure nanje nzosubira ngira ubuzima bwanje nje mu rukundo rundi rutandukanye nubwo nari mu mugwiwe kandi sinzoba naramuhemukiye ahubwo nuko noba narashatse kuhabera umugabo basi ni ubuzima butaba bworoshe ariko n'umuntu akabwira tukomere nk'uko wakomeye ni intwari kazi kabisa bundi guca muri biriya bihe ikibazo nari guhaba ndakubaza nti bahavuzwe ibi kuba mutanze ariko wabigiriye ko no munsi rero uheruka amakuru yiwe ryari n'amakuru yiwe mperuka n'amakuru yiwe mperuka kuko iyo ndaheruka ni kuvuga yuko nari kubanza n'iyari canke iyageze so ntayo mperuka ariko bene wabo nka bose turavugana mukuru we turavugana abatonyi biwe turavugana baraza no muhira nabo nta makuru birinda kunganiriza ivyo bintu kubera bazi kenshi yuko umengo bica bindeko haje ngira ngo baratinya ko no hava mbabara donc ico baba banzaniye bobo hajya nukuntera intege kunyereka yuko turi kumwe mu gihe rero bagarukanye iyo dossier umenga donc mumva umengo baca bambabaza burya niyi histoire sinakunda kwiganira ko sinakunda kwiganira ko burya ariko ni kubera iyi inye ni reality story abantu bakeneye kumenya batarigera bamenya yes nuko reka tuvuge ati nagaciyemwo ariko kagira ico kabigisha mu abantu mwa muvuga ibintu mufitiye amapreve mufitiye gihamya abantu babibereye mu vyabo gatuma umuntu yiwagarana ukwezi ndwi yose tureke duhindura isi mu vyiza ariko tureke kwihindura muri bibi binasa nabi cyane ubundi tujye turaba parti positif apana kuraba parti negatif watubwiye rero ko mu Rwanda wari umaze no guhura na management nshasha watubwiye ni ya Kiwundo mwahuye gute rero twinjira mu by'umuziki tubandanya ego gira banagukorera ya mahita ameze kuriya byaje gute
hafi ya yana Kirundo twahuye muri way itwengeje rero sasa tugaruke muri moral nayo Kirundo urumva je narageze mu Rwanda ngeze mu Rwanda binsaba kuko yari rya mbere ngeze mu Rwanda mama wanje n'umunyarwandakazi ariko sinari bwagere mu Rwanda ico gihe cyose nabaye ino nakuriye ino sinige no muri vacances nari nzi ko hari famille mu Rwanda ariko sinige njayo bakaza we ntuje bakaza no mu manza ariko je sinjeyo so ni kuvuga yuko naragiye mu Rwanda nshitse mu Rwanda ndi umuntu burya w'umushakashatsi wangu mutananirwa nshaka gutangura kumenya amastudio yaho aherereye he mu makartier yahe gushaka kwiyegereza umunsi umwe rero aho nari naramenye yuko hariho studio iraho ndayibagiye ukuntu yitwa umunsi umwe rero ncanda nicaye muri salon ariko ndaraba Tele Rwanda yego ndiko ndaraba Tele Rwanda ncandabona competition yo kuririmba bakeneye abana bose bafite impano biyandikisha aho ari ryari hari muri 2014 hari muri 2016 yego hari muri 2016 hama ico gihe ncandagenda ndatora ajya ama adresse batanga ya numero de telefone ndayatora ncanda telefonako telefonye ko barampa amanuzenya yose naho no basanga ndagenda ndiyandikisha mu kuja rero kwiyandikisha sinyandikishije as Miss Erica nk'abantu niyandikishije nk'umuntu muto cyane ari rya mbere mbese agiye kuririmba ashaka kugerageza impano yiwe rya mbere umuntu atanguye kandi biserike Burundi arazi rero mu nyuma bagiye kubimenya competition yaraheze barajya umuhari ngo ngo wana ngo ziko rero reka tubandanyiriza aho twari tugeze ndagenda ndiyandikisha competition iraba competition ibaye igice ca mbere mba uwa kabiri igice ca mbere mba uwa mbere donc demi-finale donc ni kuvuga quart de finale mu bantu batowe nari ndimo demi-finale mba uwa mbere mu bana ijana na bari basigaye mu bana 80 combien bari basigaye hari n'abandi kandi aho rero mu gace ka Kigali pana mu gihugu cose ariko sinzi ngira hari n'abavuye mu ntara zitandukanye kuko finale na demi finale byabereye i Kigali kuko hari n'ayandi bantu zenya bagenda barakorera mu ntara z'u Rwanda rero maze kuba wa mbere turinjira muri finale finale haza umukobwa araho avuza guitar abankubise hasi uratashe abankubise hasi je nsubira mu kibanza ca kabiri ariko entre temps bibiko biba en direct live kumbonesha kure ya Tele Rwanda yego Tele Rwanda hamwe n'iyindi yitwa BTV urumva TV zibiri zitandukanye rero hari abantu kumbe bicaye muhira bariko uraba niko guca mpura n'umugabo witwa Baraka umugabo witwa Baraka arandondeza kwera uburyo bwose ko iyo wagiye kwiyandikisha mu ma competition wibuke yuko utangana numero de telefone arandondeza uburyo bwose mpaka arangwa ko kwera nza numva bamwe muri baba judges baba judge b'umuziki twariko turahiganwa barandondeye barambwira ati hari umuntu umuntu ashaka kurondera ashaka kugufasha akagushikana muri label yavuga nti mana nyagasani we unyibutse gute nuhabwe icubahiro kabisa birangyohera cyane baranyamvita ahantu rero sasa amahigwe burya Imana ntijya yibagira imfuvyi Imana ntituwayo kandi iyo wagize ishaka na courage Imana ntireka kugufasha apana mu muziki gusa muco wo bukora cyose iyo wagishizemo umwete un jour Imana iragufasha rero baranyamvita nyamukire yibera mu Butaliyano donc
ni umunyarwanda yamaze kugira ubwene gihugu bw'igitaliyano ni umukire mu Rwanda bazi azwi rero yari yahamagaje Washington Uganda uyu mu Washington uyu yamamaye akora indirimbo baramuzi rero yari yamuhamagaye akore indirimbo z'abasani rero ico gihe yari ari Kigali yari ari Kigali nyamukire tugiye abamagaye gusangira nabo turasangira arambaza bitewe imyaka ingahe ko mbona uri muto ndamubwiye ashaka kabiri niko gato ariko mfise umwana kabiri niko gato ariko mfise umwana urumva ndanakuze ngo none se ngo ufite impano yo kuririmba by'ukuri ngo barabinyeretse narabishimye ngo uri umurundi kazi ndamubwiye rero hari ukuntu yakunda kuncokoza ngo bite mugabo niko banavuga bazi ko umuntu wese ari umugabo umushinga bite mugabo ngo bite mushingana urumva nyene tugatera blague mu nyuma arambwira ati uwaguha lebo wabyishimira y'abanyarwanda ariko ukayikorera hanyuma ikaguteza imbere nayo ikiteza imbere ndababwira ati ni ukuri kw'Imana aba ari ibintu biri serious ahubwo nta n'ikintu nari nyotewe nk'ico mzee arambwira ati je ndashaka gutestinga impano yawe hari umu producer ari ngaha yitwa Magic Washington sinzi ko muzi wo mu Buganda ndambwira nti Magic Washington ari ngaha ngweko ngo ngiye gutwara muri studio mwari mumaze guhura na Washington oya ndamwumva guca ngo ngiye kugutwara muri studio ngo araguha beat uririmba ngiye muri studio gucampa beat bon turaririmba plutôt turaramukanya ndaryoherwa kuba mpuye n'umu producer wo mu legend nkujya nahora numva nahora nibaza ati nzohura nawe gute numva ebana ni ibintu kweri bizongira akamaro ndavuga ebana ngahanye ntegezwa kwerekana fighting yanje ahigera baca bampa beat amaye beat ndamubwira ati jewe mpa ikintu ciswe iminota 30 ndiyumvira teme imwe nkayisiba nka urupapuro rukuzura nkasiba ndamubwira ati rero kanda kwereke guhobera murabizi kuyambira ni gute none wobwira umukunzi kukeneye ko kuyambira ngoke ndabwira ndashobora kubiririmba none ndirimba ya beat mba ndayiguyemo neza da wamukira bararyohewe atahubwo n'uyu